hampande y'intambara y'amasasu vugwa hirya no hino ku isi, Uburusiya na Ukraine, Israel na Palestine, Ubuhinde na Pakistan n'ahandi, hari indi ntambara idakoresha ibigwanisho bicira umuriro. Intambara ibera mu mahinguriro, ikabera mu masoko, mu malaboratoire, mu bumenyi no mu ikoranabuhanga. Iyi ni intambara nshasha hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugamba rwo kurwanira ubutegetsi bw'isi mu kinjana ca 21. Ni gute igihugu c'Ubushinwa gisigaye carabaye isoko y'isi yose? Ibintu vyateye ubwoba Donald Trump agatuma afata ingingo zo kuduza amataxi ku bicuruzwa by'Ubushinwa, ariko bwaca kabiri akongera akisubirako. Ni gute Ubushinwa cyahoze ari igihugu gikenye cyageze kuri no ntambwe yo kujugumiza ibihugu by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Fyonda like na subscribe tujane mu urugendo rw'iterambere ry'igihugu c'Ubushinwa kuva kuri Mao Zedong gushika kuri Xi Jinping aramusa kino gihugu kuri uno munsi. Runo rugendo rw'iterambere ry'Ubushinwa turutangura mu mwaka wa 1912 ku ngoma ya Chiang Kai-shek. Uyu niwe yari hejuru y'umugambwe Kuomintang, umugambwe watwaye igihugu nabi kuko warugizwe n'abategetsi banyuruza amatungo y'igihugu bakigwiza ku mitungo mu gihe abanyagihugu baba ariko baricwa n'inzara. Iyi ntwaro ya Chiang yaranzwe n'ibiturire na kamwana wa mama kuko yari guverinoma yakoresha abantu acabamara igihugu uretse kugisahura gusa. Ubushinwa bw'ico gihe bwarangwa n'ubukene budasanzwe. Ikinogo hagati y'abakene n'abatunzi cari kinini cyane ku buryo bw'uko mu misozi ubukene bwavuze ubuhuha mu gihe mu bategetsi ho bisasira amafaranga. Ibi byose byababaje abanyagihugu batangira kwiyumvira ivyumviro vy'impindura amatwara nka marxisme leninisme mu ntumbero yo kwikurako kano karenganya. Mu mwaka wa 1921 havutse umugambwe mushasha Parti Communiste Chinois wari urongowe na Mao Zedong. Uyu mugambwe washimikira ku vyumviro vya marxisme leninine kandi ukabushigikiwe n'Uburusiya. Mao Zedong yubatse umugambwe yemerera abanyagihugu gusubiramo ibijanye n'ubutaka, kubakiza akabakura mu buja bari bashizwemo na Chiang Kai-shek. Ibintu byatumye bamukunda cyane. Kurundi ruhande umugambwe wari ku butegetsi Kuomintang wakomeje kurangwa n'ibiturire n'ayandi mabi yasubiza inyuma igihugu, ndetse mu mugambwe habamwe no kutumvikana batangira gutakaza ingufu. Karakajyo keza ku mugambwe wa Mao Zedong kuko bobo bari bashigikiwe n'Uburusiya. Niko vyagenze n'ubundi mu mwaka wa 1927 Mao Zedong yafatiye muri zinege nke za Kuomintang atangiza intambara yo gukuraho burundu no mugambwe hamwe na leta yose. Ino ntambara agiye kurangira mu mwaka wa 1947. Ubutegetsi bwa Kuomintang buba burasenyutse busubirizwa n'ubwa Parti Populaire Chinoise, umugambwe wa Mao Zedong. Kuwa mbere gitugutu umwaka wa 1949 Mao Zedong yatangaje ku mugaragaro ko ashinze Republika y'abanyagihugu b'Ubushinwa, République Populaire de la Chine. Ubu butegetsi bushasha bw'abakomuniste bwari bufise intumbero yo guhindura ubutunzi bw'igihugu na cyane cyane ubutunzi bushimikiye ku muryango economie socialiste. Umuntu wese yari afise cyakora giteza imbere igihugu yarorohejwe ndetse arashigikirwa. Habaho no kugabanganya amatongo abanyagihugu, hatanguzwe ikigega c'imyaka 5 plan quinquennal cyo guteza imbere amahinguriro akomakomeye. Umutekano niryo shingiro rya vyose, nico gituma hashinzwe igisirikare People's Liberation Army cyari kijeje gukingira igihugu haba imbere canke inyuma. Mao Zedong amaze gupfa mu mwaka wa 1976 yasubiriwe na Deng Xiaoping. Kuva mu mwaka wa 1978 Deng Xiaoping yahindiye burundu ubutunzi bw'Ubushinwa. Yasubiyemo igisirikare ateza imbere amahinguriro, atibagiye ubushakashatsi n'ikoranabuhanga science et technologie, kandi ashyira imbere ubutunzi bushimikiye ku byumviro bya gisocialiste, économie de marché socialiste.
mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1986 Ubushinwa bwasavye kwinjira mu ishirahamwe ry'ubudandaji mpuzamakungu Organisation Mondiale du Commerce, ariko bwagiye kwemererwa mu mwaka wa 2001 nyuma y'ibiganiro byinshi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwinjira muri uyu muryango nivyo vyagize Ubushinwa ihinguriro ry'isi nk'uko tubibona no musi. Amasosiyete atandukanye ava mu mihingo y'isi yatanguye kwemererwa gukorera mu Bushinwa. Ubushinwa bucinjira muri uyu muryango, Amerika yabibona nk'ibisanzwe ndetse bakabona yuko bazovyungukiramo cyane. Ariko uko imyaka yagendera hera, iterambere ry'Ubushinwa ryagiye ririyongera ku muvuduko udasanzwe gushika naho Amerika itangira kugira ubwoba, maze batangaza intambara y'ubutunzi kuri kino gihugu c'Ubushinwa. Mu mwaka wa 2018 President Donald Trump yadugije amataxi ku bicuruzwa by'Ubushinwa byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa nabwo bwabasubirije mu ndumane maze bibaye intambara hagati y'ibihugu by'ibihangange. Mu mwaka wa 2019 ubutegetsi bwa Donald Trump bwashize Huawei ku rutonde rw'ibigo bihungabanya umutekano anti-terrorist. Trump yemeza ko Huawei ishobora kubikoreshwa n'iperereza ry'Ubushinwa biciye muri connection ya 5G. Huawei yaciye ibuzwa gukorana na Google, ibuzwa kandi gukoresha Android ku matelefone yayo mashasha nka Huawei Mate 30. Mu mwaka wa 2020 Amerika yaciye kandi ibuza amasosiyete yose akoresha ibikoresho byose byakozwe muri Amerika guha Huawei chips zifashisha mu gukora smartphones n'ibindi bikoresho. Siri gusa ku itariki ya 6 Nyandagaro mu mwaka wa 2020 President Donald Trump yasohoye executive order ibuza ibikorwa bya TikTok muri Amerika kugira itandukane n'ikigo ca ByteDance c'Abashinwa. Yategetse ko TikTok itegereza kugurishwa mu bigo by'abanyamerika nka Microsoft, Oracle canke Walmart mu gihe kitanize imisi 45, no kuvuga kugeza ku itariki 20 Nyakanga mu mwaka wa 2020. Ariko ku itariki 27 Nyakanga umwaka wa 2020 umucamanza wa California yemeje ko TikTok idahagarikwa ko kanya. Ibi byaciye bihagarika vy'agateganyo rino tegeko rya Trump. Mu mwaka wakurikiye 2021 President Joe Biden yakuyeho rya tegeko rya Trump ryo guhagarika TikTok, ariko ashinga komite nshasha yo gusuzuma ingaruka zayo ku mutekano wa Amerika. Mu mwaka wa 2023 abashinga amateka benshi b'abanyamerika na Leta zimwe zimwe nka Texas, Maryland, Florida batangiye guhagarika TikTok ku matelefone ya leta. Ikibazo cyagiye kirakomera kubera ko kugenekerezo rya 2023 ntwarane mu mwaka wa 2023 umuyobozi wa TikTok Shuzi Cheu yarahagaritswe imbere ya Kongre y'Abanyamerika yagirizwa ko TikTok ikoresha makuru mu nyungu z'iperereza z'Ubushinwa. President Donald Trump akigaruka ku butegetsi mu mwaka wa 2025 yongeye guhagarika TikTok muri Amerika. Ku rundi ruhande Abashinwa bakomeje gutera ubwoba Amerika. Ivuka rya DeepSeek, modeli ya intelligence artificielle mu Bushinwa, yashizweho mu mwaka wa 2024 igamije guhiganwa na ChatGPT y'Abanyamerika. DeepSeek yashinzwe n'abashakashatsi bahoze bakorera mu bigo bya Microsoft na OpenAI, ariko bahuriye i Shenzhen mu Bushinwa. Ubushinwa buyifata nk'ikimenyetso cyo kwikukira ku bijanye n'ubwenge bw'ubukorano artificial intelligence. Mu mwaka wa 2020 Amerika yabujije societe ya ASML yo mu Holande guha SMIC imashini zikomeye cyane mu gukora chips electronique za 7 nanometre. Ariko mu myaka 3 yonyene, no kuvuga mu mwaka wa 2023 Abashinwa bari bahejeje kuyubakira SMIC, societe nini cyane ikora ama microprocessor cyangwa chips electronique. Amerika naco idakora mu guhagarika Ubushinwa mu gutera imbere mu bijanye na intelligence artificielle n'ibindi bikoresho nk'ama chips ahanitse, ariko biriko birabata ku w'amazi. Mu misi heze muri uno mwaka wa 2025 Huawei yashize ahabona igikoresho gishasha Huawei Mate Book 4. Iyi ni ordinateur ibiyo hose haba no kuri class.
ifise écran OLED tactile pliable y'amapuse 18. Iyi ni ordinateur bangutse cyane kuko ushobora kuyizinga ikaba nka tablet. Ifise epaisseur y'ama milimetero 7.3 ikabiremurutse cyane kuko ipima kilo kimwe n'amagarama 160. Iyi ordinateur ikoresha systeme d'exploitation ya Huawei yitwa Harmony OS 5 kandi nubwo navuze ko hose ari biyo irafise clavier physique ushobora gucomora mu gihe udashatse kuyikoresha. Intambara y'ubutunzi hagati ya leta zimwe za Amerika n'Ubushinwa ntiri mu budandaje gusa, ahubwo no kugwanira ubutunzi n'ikoranabuhanga ryejo hazoza. Mu misi heze Donald Trump yongereje amakori ku bicuruzwa by'Abashinwa harimo imiduga, amabateri, amasemiconductor n'ibindi. Ubushinwa nabwo bwarishuye nabwo bushiraho amakori kubiva muri leta zimwe za Amerika. Mu misi yakurikiye Donald Trump yisubiye ko akura hano amatagisi. Ibi byavuye ku masezerano yahuza Amerika n'Ubushinwa kugira barabe ukuntu buhagarika kino ntambara y'ubutunzi. Ariko nubwo habaye amasezerano haracariho kutumvikana no kutizerana hagati y'ibi bihugu. Intambara y'ubutunzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa ni igihe kirekire kandi zobandanya kugira igihe tutazi. Wakoze kubana nanje muri no video, ntibagire gufyonda ahari jeme na subscribe.